ibitubwira tuje gusaba Imana ngo iduhezagize ingabirano yo kuba indongozi nziza zishobora kwitangira abo zijejwe, tukababera urumuri haba mu mvugo, mu ngendo no mu ngiro. Ko twashize Imana imbere nta nkeka, nitwayisaba tuvyizeye izoturonsa iyo ngabirano. Twame twibuka ko imyaka turiko turayigenda tugana kuri rya sango twihaye nk'abarundi, tugana mu Mbonakazoza. Ntidushobora gushikira iryo hangiro tudahindutse kandi ngo duhindure ibintu. Ijambo ry'Imana twumvise ryahanuye umwe wese muri twebwe rigira riti, nawe ubwawe wiyerekane muri byose nk'icitegererezo cy'ibikorwa byiza, ugire ukwigisha kudadosekaye, ube inyankamugayo, ugire ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari ruhande rw'abansi amaramare abuze ikibi yo kuvuga. Nyene icubahiro, iri jambo twumvise rirahambaye cyane, ririko riratwibutsa twese ko twoba icitegererezo cy'ibikorwa byiza, tukaba abatanga akarorero keza ko kwigisha abatubona, ngo tube abatagira ico banengwa. None rero twese twisuzume, twikebuke, bive mu majambo bije mu bikorwa, tubone impinduka by'ukuri. Uwo vyahora bigora yikebuke, ahamvya abandi mu muhari w'abizigirwa. Iryo ni jambo ridukebura nk'abarundi, kuko bimaze kugaragara ko hariho muri twebwe abarenza urugero mu nyifato zitabereye, abagumyabanga bafise akarangamutima. Hariho abibagiye ico twame duharanira kuva tukiri umuhari. Hariho abahemukiye intwari zacu zatanze ubuzima ngo Uburundi buhinduke. None ujya igiturire ugitanga kugira ngo aroswe ivyo atarafitiye uburenganzira, unyuruza amatungo rusangi, ukumira abandi hageze inyungu rusangi, abadindiza ivyo bategerezwa gukora, abatumvira uburongozi, abo hari uwovuga ko turi kumwe.